zirikana uheze wibaze urukundi Mana yakunze abantu mu gutanga umwana wayo Yesu ngo acungure akiza abantu bose naho yaru mwana w'Imana ntiyigeze yishira hejuru ariko yaricishije bugufi aremera urupfu rwo kumusaraba aho hose azira akabi kacu aho hose azira akabi kacu. Kaze bakunzi mudukurikirana turi kuri Axia Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu. Vibes TV, ukwemera kuvyara ubuzima. Turi mu gihe cera ndacikarema. Axia Vibes TV iraduherekeza iciye ku bantu batandukanye. Uyu munsi turonse umutumira ariko araba muri iyo karema aje kudufasha gukomeza urugendo, kuko mu ndwi zibiri tuzoba twinjiye mu ndwi nyeranda. Kaze rero muvukanye inyuma kamera hari Patiri Ignace Nkurunziza. Umutumire agira abidondore kuko nawe nyene murasanganywe. Uce uduga kwijambo ugire ko nk'umujyi w'igisahira utubwire ingene winjiye mwikarema n'ibyifuzo winjiranyemwo. Urabona yuko twarenganye hagati. Ego murakoze Pati. Jewe nitwa Aline Shima, nkaba ntari mushasha kuri iyi televiziyo, ndumusangwa ngira ngo nkaba ndamukije abanywanyi bose abakunzi b'iyi televiziyo yacu Axia Vibes TV. Ego ndabaramukije cyane, ndabifuriza ikarema nziza. Ego nkaba mba hano muri Swede, mba ku cicaro ca mission, aho mission y'abasenga mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ego muri Ecclesia Catholique. Ego yo muri Swede. Ego murakoze nkuko mubimbajije ingene natanguye ikarema Pati. Natanguye ikarema abandi bakirisu bose kwisigisha iminyota. Ego mu kwisigisha iminyota rero hari aho tubigira nk'umugigwa usanzwe routine. Ego umugenzo. Ego kwisigisha iminyota. Ntihabuze n'ababigira mu guhamura. Ego ariko nibaza ko umwe wese afise ico abagiye kuvuga ati ubu umukama ndaje ngire ntangurane nawe, aho umuntu nyene ni nka engagement umuntu afata avuga ati ndagiye kwisigisha umunyota icemezo. Ego avuga ati ndinjiranye nawe mukama muri iyi misi 40. Aho umuntu nyene nawe nyene agwa vyuka bitamukundira kubandanya ibyo yari yifuza ariko akagwa vyuka. Muri ico kijya kimenyetso nyene mudusiga muvuga ati wigarure wemere inkuru nziza, tukavuga tuti amen. Ikintu kiba gikomeye cyane. Jewe rero uno mwaka nkuko mubimbajije ati wowe uri kubigendamo gute, nari nifuje ko noza ndumviriza ijambo ry'Imana nkagerageza nyene kurizirikana, ariko ndiha ihangiro y'uko kuryumviriza n'ivyo riramfasha kandi rifasha benshi by'ukuri. Nkabashimiye na Radio Maria iturungikira ijambo ryo ku munsi. Turaramukije Patiri Bireha Desire n'abakutsa kivi bose ba Radio Maria Burundi. Ego rishika kure rirafasha abantu benshi. Ego jewe rero nkaba ubu uye nayihaye ihangiro ryo kugisomera. Ndaryumviriza hama nkagerageza, hari aho bingora rimwe na rimwe
ndarisomeye ariko ubu ngerageza kuca ngenda nkaryisomera bikamfasha rero iyo uryisomeye hari aho rikwinspira kubandanya nimba batubwiye ngo urasoma ku karongo ka umunsi turasoma muri Yohani 5:1 kugera kuri 16 ego hari aho ucugeza kuri 20 kumengo Yohani 5:16 hari ico binyibukije gashimwe ego ni ijambo twazirikanye ejo hahetse ryarashitse ku mutima maze kandi rinyereka ko rigize ubuzima bwo turimo muri iki gihe cikarema canke mu buzima nyene turimo busanzwe aho umuntu yihebura aho umuntu agera ahantu akavuga ati ubu ubwanje burarangiye singikize yari umurwayi canke yari umuntu ari mu zindi ngorane akavuga ati umukama yanyibagiye ibi bintu sinzobivamo uravye rya jambo ryejo rero pati aho Yesu yakiza ujya murwayi amusanze kwiriba we adashobora kwikura ku nderuzo ngo yiterere mu iriba kuko urumva baramutanga Yesu amusanze rero amutera akagongo yumvise ko amaze imyaka myinshi batubwiye ko yaramaze 38 ni myinshi cyane umuntu arwaye hama akamubwira ati haguruka fata inderuzo yawe ugende nubwo Yesu nyene baciye bamutuka basha bafatiraho ngo akijije umuntu ku isabato kandi nivyo mu buzima tubayemwo pati niko bimeze hari aho umuntu asina karorero niyumviriye gutyo kaje nk'ubu uye umuntu ku munsi w'Imana akavuga ati bagatabaza bati umuntu aragwaye ati mwadufasha kumutwara kwa muganga ngiye gusenga ngo yangiye gusenga ndaza ko murandondera ninava mu misi nibaza yuko atabakoze igikorwa ciza nibaza ko niyo sengesha abagiyemwo ko ridaheza ngo rigira akamaro kuko Yesu yashira imbere ubuzima bw'umuntu Yesu yaje ashira imbere ubuzima bw'umuntu ego n'inyigisho twaronse y'umuvyeyi araho muri Paroisse Sainte Famille yatwibukije ko umuntu ari n'agaciro kadasanzwe mu maso y'Imana ico nico Yesu yaje kutwibutsa naco atokora kugira ngo arokore umwana w'umuntu ego none ga Aline Shima abantu boba bashaka gufata ikarema nk'ibintu vya kera ataco bimaze avuga ati iyo karema umuntu agira hanyuma yahera agaca asubira muri vya bindi mwogira ijambo ry'umwizero mubaha co kimwe n'abari batanguye ikarema hanyuma hakagera hagati bagahororokerwa baca bavuga ati reka tuzorindira iyindi karema iyiranse reka twiyicarire mu kabi nibaza ko ikarema mu kiringo no gushimira ahubwo burya tufise uwambaye ikirezi ntamenya ko cera pati kuko muri Eklezia Katolika indinganizo batubwiriye ni nziza cyane kuko ikarema iratuma umukristo wese yiyumvira ku buzima bwiwe agaheza akavuga ati mbega ubuzima bwanje buzohoraho urisuzuma apartirene ya kijyage kimenyetso munadushira ku ruhanga c'umunyota muguzure bwa kera bavuga ngo wavuye mu ivu uzosubira mu ivu donc je nabitahuye mvuga nti cari kimenyetso cyo kuvuga ati waravutse ariko hazogira igihe upfe mbega none ntaho tuza umuntu wese afise umunsi rero mu gihe cy'ikarema ni igihe cyo kwisuzuma ukavuga uti mbega ko iyi karema ije jewe nobigenza gute kugira ngo ejo canke hirya y'ejo ndengutse nzoja bukire muri ryari ry'ubuzima nico gituma rero twe dufise amahirwe muri iki gihe cy'ikarema cyo kugerageza kwisuzuma mbega jewe nafise ubunywanyi hagati yanje n'umukama n'Imana bimeze gute
bigaheza rero nubwo bigoye nubwo n'ukuri biratugora nivyo bitoroshe kandi ego cane cane nkaha abakirisa ari bake amasengero ari make ntibyoroshe bijanye n'ubuzima tubamo ntibyoroshe cane ariko umukama akaba abizi akaguma ateze ibiganza ego cyane murakoze cyane Aline Shima kuri kano kanya muduhaye musozere mutumirira abantu bose baca kuri Action Vibes TV kugira ngo bagende bagana iryo riba Yezu Kristo ubu yaje kutwitorera yaje kutwibyurira muri ivyo byose turambarayemwo kuko Action Vibes TV ihari kubw'ico gikorwa kugira ngo umuntu wese amenye iyaza gusubira kuvukira mwiteka yaremanywe igihe avuka ubwa mbere na cane cane igihe avuka ubwa kabiri mu mazi no muri mutima. Ego cyane. Ego Pati murakoze nagire ntera kamo ku bakunzi ba Action n'abagenzi n'inshuti n'abagenzi babo eka aho Action ishika hose naho irijwi ryose ryoshika n'ayandi majwi yose yagiye yigisha kuvyerekeye ikarema yuko hari umwizero turafise ubuzima. Amen. Turafise ubuzima tureke tuve mu kwihebura biragoye nivyo hari ahantu umuntu agera kumva biranse ariko hari ubuzima kuko Yezu yatsinze urupfu. Amen. Arico gituma turi hano turiko turitegurira guhimbaza iyo ntsinzi ya Kristo guhimbaza iyo ntsinzi y'umukama yatsinze byose abagwaye abari mu ngorane zose dukomeze tumwizirikeho Yesu yaratsinze iryo jambo ni iry'umwizero bavukanyi mwoba mwariko muratangura gukekereza muvuga ati turatsinzwe ibyo twemeye biratunaniye mumenye ko Yezu Kristo yatsinze ntimugire ubwoba naratsinze isi ibyo tuzosubira tubizirikane ku buryo budasanzwe mu ndwi nyeranda hanyuma mu ijoro rya Pasika dusubire tubatitswe tunagure indagano zibatisimu nibaza ko uyo munsi witeguriye neza ari ego turagerageza ego cyane murakoze rero bakunzi ba Action Vibes TV iyo mutumbereye hose ego abari muri runo rugendo rw'ikarema tubipfurize kurubandanya neza ntimucike intege Aline Shima ati mwibuke ko Yezu yatsinze kandi yatsinze kubw'iwawe naho uyu munsi woba ukibona umengo uri muri eshek wewe kugume wizirikiye kuri Yezu Kristo. Turakeje abavukanyi bacu b'abayisilamu bapfunguye ukwezi kw'iramazani nibaza ko ari nufisa abagenzi bamwe bo muri iryo dini ego kandi warabakeje muri bwa bumwe bw'abemera Imana ko nabo nyene bariko baragira ayo mapfungo baba bariko baragerageza kwegera umukama. Turaramukije Patiri Donatien Iroma yadufashije cyane gutegera ivy'ikarema n'ivy'ukwezi kw'iramazani. Mubandanye muba rero abanywanyi muri benshi kino kiyago na Shima Aline kwikarema muheze mugisangize abandi bakunzi benshi kugira ngo kibandanye kigaburira imitima mugire j'aime mushikane kure kuko kuri Action Vibes TV ni kiraro cyo kugira ngo umuntu asubirane iteka ariha abandi turihane maze ukwemera kuvyare ubuzima. Reka nkuko twatanguye abariko dusozera tubipfuriza urugendo rwiza rweranda w'ikarema no kuzogira indwi nyeranda nziza y'ikarema n'imisi mikuru myiza ya Pasika. Yezu Kristo mwungere mwiza wewe nzira ukuri n'ubuzima wasabiye abantu ngo babumwe bakomeza umuvukano nyakuri
warasabiye Yezu mwiza imbabazi bakubamvye uti dawe bagirira ikigongwe ntibazi ico bakora abantu ubu tuguma ducumura eka twananiwe Yezu nudufashe eka twananiwe Yezu nudufashe